jeje gusohoka kansabe tekinisiye kabisa ngende tunyanyagiriza ko amafoto abari kuri screen zacu za YouTube kugira ngo ntibagire ico batuburana bien sûr birumvikana. Ni Barcelona bahejeje gushira urutonde rwabo rw'abakinyi bazokoresha muri UEFA Champions League. Bona apologize n'urutonde rurerure hagaragayemo tekinisiye Kevenizera kuri kuradufasha ku rubuga rwacu rwa YouTube n'ibindi byose bishoboka. Urutonde rwagaragayemo abakinyi barebare beshi cyane bamwita wabonye Ter Stegen yagarutse mukinyi nakizigenzuriye ubu bazomukinisha cyane agarutse bamwita Marco Ter Stegen bamwita Unagire bamwita happy bijya yarimo bamyugariro abanyezamu bagira kuri batatu bamwita Stegen Garcia bakamwita Happy bamyugariro bahamagaje ko uwo bita Alejandro Balde Youngman Kubarsi Christensen Gerard Martin Kunde Eric Garcia na warimo abakinyi hagati mu kibuga bamwita Gavi Pedri Firmino Lopez Marc Gasado Dani Olmo Frankie de Jong Marc Bernard abasatirizini Ferran Torres Lewandowski Lamine Yamal Rafinha Rashford Loni Bardaji Apol Jazz winiyo ekipe babona ko bashobora gutwara UEFA Champions League. UEFA Champions League bayeruka muri 2015 Barcelona muri 2015 nako muri umwaka wa 2025 ushira 2026 ngo barashaka kugitwara pe nivyo Lamine Yamal agize misagaruka ko ati ihangiro dufise no gutakana igikombe cya UEFA Champions League ati kandi birashoboka. FC Barcelona ndetse imigwi myinshi ku munsi w'ejo bariko bashira urutonde hanze ko bakinyi bari Ligue des Champions kwa Chelsea barusizeyo kwa Paris kwa Real Madrid. So reka nivugire ku gwa FC Barcelona. Sinibaza ko ubundi ni urutonde rwo mu nkino za stage mu nkino za izo mu matsinda hageze muri uteme de finale ubawemereye gushiramo abandi bawemereye gushiramo umwe cyangwa kuramo umwe ugashyiramo yundi bivanye ashobora kuvunika bikaba ngombwa ko muramplasa ariko ukamuramplasa imbere yuko mukina cyangwa munani gishiri cyanyuma. FC Barcelona ni n'abasore bagira kuri babiri ni Marc Bernard na Roni Bardigi niwe muntu yogaruka koko bamaze kuba bashyirwa muri ekipe zoza gufashanya n'abana basore bandi muri UEFA Champions League. nta ramasi yirimwo nkuko twabonye ku mwaka w'izarimo bitwa ba Gitafort arimo bitwa ba Gerard Martin nivyo buri mukinyi w'ikipe ya mbere kuko yaradugirijwe na nimero je ndabona ko ubundi n'abandi bakinyi bari gushiramo abakinyi nabo nuko ariko mfise kibazo beshi barizereye ndavuga Rashford araza gufasha iki equipe. So Bravo arabizi nawe ko the first of ariko gitutu cy'abafana ndetse n'igitutu cy'umumenyereza ndetse ubyiwiwe nyamba twabonyagira muri equipe ya FC Barcelona akishima rekana nabihuze navyo mu kumuvandimwe we Antonio yageze kwa Real Betis arakorora n'amosozi ubwo amaranga mutima yo kugukura ahantu habika gushira heza nta definisa kwitanguka gakora ivyo vyizwe atokanije bikombe cyo gufasha equipe. Unagire Terence Afrique yabigarutse ko muri interview yakoze ku munsi wahijya yejo nyuma y'umukino wabahuje na Rayo Vallecano ariko aravuga abakinyi bamwe ba atunga urutoki amera nk'utunga urutoki abakinyi bamwe ati hari abakinyi bagize ibintu ku giti cyabo bakibagira ko tugomba kurondera umusaruro ufadika muri en general atugo mukinyi cyangwa abakinyi ati ndaza kubavuga bavuye muri trade international. Pedro yacabigaruka ko muri interview yakoze ati icyo dushimye umumenyereza wacu ati umumenyereza ikintu arakivuga ati nyamba yavuze ko aza kumutubwira nyuma ya trade international ati bien sûr ki baraza kumutubwira ariko agaruka ku mukino mu bibatse imbere ya kipe ya Rayo Vallecano. Wargarutse kuri Marcus Rashford. The first of Marcus Rashford afite ideni abanyamuryango ba Barcelona ndetse nabazi Marcus Rashford mwiza. Sinibaza ko Marcus Rashford yaje muri equipe ya Barcelona kugira ngo yinyegeze ibibazo yari kumwe na Ruben Amorim muri equipe ya Manchester United. Ahubwo yaje muri equipe ya FC Barcelona kugira ngo yigaragaze ndetse anakonvenke umumenyereza Ruben Amorim yamubwiye ko ari umunebwe cyangwa atishimira niveau yiwe.
kumushyira muri squad yagomba kujamo de festival aranditswe ahubwo uramutse dukonje tuvuge tuti eske ubwo bita Marcus Rashford aza gufasha iki gifadika ekipe ya FC Barcelona mu busatirizi kino nakigarutse ko ku munsi wa kabiri ndavuga ngo eske ubwo umukinnyi nka Marcus Rashford nyambo ugomba kwazo bamuhiza ni umukinnyi wo gutangura hanze iyo bamuza agiye aragomba cyangwa iyo bamuza yatanguye mu kibuga kuko gutangura mu kibuga biri mu bicizere confiance biri mu gutanga confiance ku mukinnyi nyambo umukinnyi ziko every match utangura mu kibuga uba ugomba kuba ufite icyizere wewe wisangije rero Marcus Rashford je ndabona ko kugaruka ko kuri ritme ye bizobaho kuko Jenner kuza nkamujajinga mu gihe Barcelona ari nziza umukinnyi nawe ari mubi ariko aziye mu bihe bibi na FC Barcelona iri mu bihe bibi tuvyemeranye uko imikino yabo 3 Barcelona bakinye ntibadukonference ko ari equipe nziza kwa Levante nivyo baratsinze mugabo kabone uburyo batsinzemwo iyo Levante nawe yakina mu mupira ku mukino wa kabiri kwa bakinye nari ku mukino ugira kabiri equipe batsinze bitatu kuri bibiri equipe ya Barcelona Levante umukino wa mbere bahuye nande umukino Real Oviedo ntabwo barahura na Barcelona uvuga umukino wa mbere rero batsinze ba convince of course harimo bahuye na Mallorca umukino wa mbere Barcelona yakinye na Mallorca ibatsinda bibiri kuri kimwe yabatsinze 2-0 harimo igitsindo cya Lamine Yamal yagitsinze ku kayuma bivuze ngo bayitsinze equipe ya Mallorca bereswe rouge zigera kuri 2 ari nawo mukino wabayemo amajambo menshi kubera ko mutsinda equipe ifise rouge zibumuka batsinda umukino ugira kabiri bacahura na equipe ya Levante batangura batsindwa 2 banyuma baza kubigombera birangira from behind urukino rw'igitsindo cya gatatu rega ntabwo ari igitsindo cinjiye mu buryo bwa FC Barcelona ni igitsindo Lamine Yamal yatanze passe umusore wa Levante ari itsinda kandi utibagira kiriya kipe ya Levante yari kibutsa ku gitutu umukino wa gatatu wo twabonye watweretse watanze definition ya Barcelona iriya match yari over kandi nyamba mwayibonye ninaco gituma umumenyereza Deterance Afrique yagiye aridoga yavuze ati sijenza kubona baragarutse none na Lamine Yamal yase kugarukana n'abandi Barcelona avuga ati reka zigari Madrid bese batamwe kuvuga ati umukinyi ariko aratunga urutoki ashobora kuba ari Lamine Yamal kuko Lamine Yamal comportement yakoze kuguma Madrid atereka mu Madrid nze kugiramwo muri equipe serukira gihugu mu gihe abandi bakinyi nka ba Pedri babanje gusubira Barcelona aporo ubita Robert Lewandowski muri equipe ya Barcelona ngo yase ubusabe bwo kuja ubana mu habi so no busabe navuga yuko bwari ko buratangwa ndetse no mu bukitangwa muri equipe ya FC Barcelona kuko bo muri Arabie Saoudite bemerewe kugura kandi muri La Liga ndetse no mu Bwongereza equipe iremereye gutanga umukinyi bamwita turi kumwe ndi Obiri Kenya mudusesanguriye muri Real Madrid turabakunda turi kumwe 5-5 ubundi nyene kwa Real Madrid nyene ubundi nyene turahashitse agumane natwe kabisa ariko kwa Lewandowski avuga ko atagomba kuva muri equipe ya FC Barcelona ati ko byagenda kose ati mwazana miliyoni amajana bicaye miliyoni amajana 4 ati nabwo ngomba kuva muri equipe ya FC Barcelona ariko mfise kibazo kimwe ariko je ndabona yo kwigira nanje nico kibazo kimwe nagomba ndavuga ariko kugenda agasiga Barcelona itararo kwita sivyo bindi bibazo akayisigira atamunefu bafise se Lewandowski none ko asigaranye umwaka umwe kwa Barcelona biragenda gute baramwongeza Robert Lewandowski biraza gutegwa na performance ye Pisi aza guperforminga neza ino season biraza kumuha amahirwe yo kuguma muri equipe ya FC Barcelona umusore araza gusanga yengeye kwisanga mu mvune bice bimuviramwo sinabanya ariko arazitangura hanze macho rega nyine ubundi rega ntari abafite 100% aho ibintu byose bashobora kubikora kuri kwanda nyuma cyaka arazitangura hanze Robert Lewandowski technicien sindayihebura Keve yeshazi 5 minota 22 birumvikana tuve mu nzu ya Barcelona